Rero uno munsi aho nashimye dushingire ku butumwa bw'intumwa Muhammad. Umuntu rero ashobora kwibaza ati none yahawe ubutumwa ryari intumwa y'Imana Muhammad? Nkuko tumaze kubivuga, Muhammad yahawe ubutumwa amaze imyaka 40 y'amavuka. No kuvuga yuko aho Muhammad yahabwa ubutumwa zari itariki 10 z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 610 dukoresheje imparuro y'ikirangamisi c'abaromani icitwa calendrier Gregorian. Ni itariki 10 z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 610 niho Muhammad yahabwa intumwa. Ubwo rero ibi byose tumaze kudondagura tubisoma muri ca gitabo citwa aricigwa, nkuko twababwiye yuko iki gitabo kiboneka mu maduka yose adandaza ibitabo meshi. Iki gitabo ugikeneye uragisangamwo, hanyuma ukagisoma ugasobanukirwa byinshi kubijanye n'ubuzima bw'intumwa Muhammad. Narija yuko ibyasigajwe inyuma ari bike. Ku by'ukuri iki gitabo umaze kugisoma umenya byinshi cyane kubijanye n'ubuzima bw'intumwa Muhammad. Soma igitabo aricigwa ipaje nimero 101. Tukababwira yuko iki gitabo kiri no mu ndimi zigiye zitandukanye ku buryo bw'uko uwo ari we wese ugikeneye urashobora kukironka mu rurimi rw'icarabu. Kubumva icarabu iki gitabo kirimwo, narijya ko copy original ya mbere yanditswe mu rurimi rw'icarabu nyene, maze iki gitabo kikaba kimaze no gusigurwa mu ndimi zigiye zitandukanye, harimwo nk'ururimi rw'igiswahili ndetse harimwo n'ururimi rw'igifaransa n'ururimi rw'icongereza. Iki gitabo kugikeneye no kuvuga yuko uwo ari we wese ashobora kugira gute, ashobora kukironka kandi ashobora kugisoma mu gihe akeneye kumenya byinshi ku buzima bw'intumwa Muhammad. Ubwo rero tumaze kwivuga Muhammad yiswe intumwa, atangura ubutumwa amaze imyaka 40. No kuvuga itariki 10 z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 610 niho Muhammad yatangura kugira gute kuvuga ubutumwa, aho tuba duharuye ku kirangamisi c'abaki ca baromani. Nkuko intumwa Muhammad atariho yahishurwa, ntabwo nyene nawe ubwiwe aho nyene byaretswe kwandikwa ivyo yakoze, kubera yuko nkuko bisanzwe biri ku zindi ntumwa. No kuvuga yuko intumwa iyo ari yo yose mu gihe itaba iravuka ngo igire ico ikoze, no kuvuga yuko nta gikorwa na kimwe cashobora kwandikwa, cashobora kuvugwa yoba yarakoze. Kandi uwo ari we wese afise ugutahura ashobora kubyumva yuko nta muntu ashobora kwandikwa amateka yiwe yandikwe ivyo yakoze mu gihe ataragira gute, mu gihe ataravuka. Uko niko na Muhammad ataravuka ibitabo byabayeho imbere yiwe bitashoboye kwandika amateka yiwe ajanye n'ivuka yiwe, ajanye n'ivyo yakoze mu buzima busanzwe. Uku niko bimeze no kuzindi ntumwa nka Yesu, ba Musa n'abandi, ntibigezwe bandikwa ivyo bakoze mu gihe batari bwabikore. Aha ibi tubivuze kubera iki? Tubivuze kubera yuko hariho abantu benshi bitewe n'imyumvire yabo bafise canke bitewe n'ababigishije bakabigisha kutariko, usanga bagenda bavuga ngo ni mutwereke ibitangaza intumwa y'Imana yoba yarakoze mu gitabo ca Bibiliya. Ivyo rero tugaca dusanga kuba ari ukugorana, kubera yuko ntushobora kuza kubaza ibitangaro by'intumwa Muhammad mu gitabo canditswe intumwa Muhammad ataravuka ngo akore ivyo bitangaza. Aha rero niho duhera dusigura ku bantu bakeneye ugutahura na cane cane ugusobanukirwa ubuzima bw'intumwa y'Imana Muhammad. No kuvuga yuko iyo turavye inyandiko dusanga neza igitabo ca Bibiliya canditswe mu kinjana ca gatatu kuva mu mwaka wa 311 gushika mu mwaka wa 382 niho iki gitabo ca Bibiliya candikwa. Maze intumwa y'Imana nayo nkuko twabibonye yavutse mu mwaka wa 571 ahabwa ubutumwa mu mwaka wa 610. Bivuze ngo iyo umuntu arimwo kubaza ngo twereke ibitangaro by'intumwa Muhammad muri Bibiliya, bigaragara ko uyu muntu atari umusomyi, bigaragara yuko uyu muntu atize ibijanye n'iyobokamana, kubera ntushobora kuza kubaza igitangaza umuntu yakoze gaca umuha amategeko yo kukimubaza mu gitabo canditswe ataravuka ngo akore ico gitangaza. Bivuze ngo uwo muntu yoshobora kwandika igitangaza mu gitabo canditswe ico gitangaza kitarabaho, bivuze ko uwo muntu yoba ariko arabesha, kuko ntiyoba ariko arakora ivyabaye. Niyo mpamvu Muhammad yagaragajwe mu buhanuzi buvuga ko azoza, mugabo nta bitangaza byiwe byanditswe muri Bibiliya, kubera yuko Bibiliya yanditswe Muhammad ataragira gute, ataravuka.
ushaka ibitangaza by'intumwa Muhammad ni mpaka ubisome mu bitabo byanditswe Muhammad amaze kuvuka, amaze gukora ivyo bitangaza, abantu babonye ingene bikora bakabyandika. Ibi niko bimeze no kuri Yesu. Ni nk'umuntu yokubwira ati nyereka igitangaza ca Yesu mu isezerano rya kera. Ku by'ukuri ubwo wosoma itanguriro kuvayo Abarewi, guharura, gusubira mu byagezwe, Yosuwa, abacamanza, Rusi, Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri, abami ba mbere, abami ba kabiri, ivyo ku ngoma ya mbere, ivyo ku ngoma ya kabiri, Ezra, Nehemiya, Esteri, Yobuzaburi, Imigano, Umusiguzi, indirimbo ya Salomo, Yesaya, Yeremiya, Ezekieli, Daniyeli, Hosea, Yoweli, Amos, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefaniya, Hagayi, Zekariya, Maraki. Ubwo worondera ibi bitabo byose by'isezerano rya kera, nta nahantu namwe ushobora gusanga izina Yesu, nta naho ushobora gusanga igitangaro Yesu yakoze. Kubera ko udashobora kuronka ibitangaro bya Yesu, bisobanura ko Yesu atabitangaza yakoze. La, Yesu bitangaza yarabikoze, ariko ibitabo by'isezerano rya kera byanditswe Yesu ataravuka ngo akore ivyo bitangaza. Niyo mpamvu udashobora kuronka igitangaza mu isezerano rya kera. Ariko umuntu waguhaye umutego akakubaza kibazo kirimo amategeko ngo nimpa kumpaye ibitangaza bya Yesu mu isezerano rya kera, ku by'ukuri byoca bigaragara ko Yesu atagitangaza agize gute yakoze, kubera kibuzwe muri Bibiliya mu isezerano rya kera. Ariko ugiye kurondera igitangaza ca Yesu mu isezerano rishasha, isezerano ryanditswe inyuma yuko Yesu abaho. Abanditsi batanguye kwandika mu mwaka wa 50 inyuma ya Yesu. Aba baranditse ibitangaza Yesu yakoze n'ubuzima bwiwe. Kubera iki? Iri sezerano rishasha ryanditswe Yesu amaze kubaho no gukora ibitangaza. Uku niko na Muhammad ibitabo nka Bibiliya n'ibindi bitabo byanditswe imbere yuko avuka ngo akore ibitangaza. Ku by'ukuri kubaza ibitangaza bya Muhammad muri bino bitabo uba uriko uragorana. Ico ni kimwe. Ica kabiri, uba uri kurerekana yuko utazi ibijanye n'ingene inyandiko zandikwa. Akarorero ni nk'umuntu yoba yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000 akandikwa muri leta civile mu bihumbi 2000, ugacugenda kurondera izina ryiwe muri leta civile mu gitabo bandikamwe mu 90. Birashaka uyu muntu ushobora kumuronka mu gitabo canditswe mu 90 mu gihe yavutse mu bihumbi 2000. Kubera iki? Wewe ugiye kurondera mu gitabo canditswe ataravuka. Hariko kuva mu bihumbi 2000 kuduga, ugiye kurondera izina ryiwe muri leta civile nyimba yaranditswe ushobora kurironkamo. Uko niko bimeze. Iyo niyo nyishu dushobora guha ba bantu usanga babaza ngo ibitangaza bya Muhammad muri Bibiliya biri hehe.